Turamukije mwese muri komora televiziyo Heritage tunabaha kaze muri kino kiganiro c'ishengero. Ikiganiro kiharugira ngo kibafashe kuronka umuco ku matema atandukanye yo mu ijambo ry'Imana. Ubuheruka twari kumwe n'umukozi w'Imana ari hano nk'umutumire ariko atubwira kubijanye no kuza k'umwami wa Yesu Kristo n'ibihe bitandukanye ishengero rizocamo. Nkuko navuze mu kiganiro nyine caheruka naravuze ko afise igikorwa c'umwungere mu ishengero mugabo mu ibango ry'intumwa. Rero nashaka ndamuhe akanya yidondera ko adukurikirana abatashobye kumukura mu gice ca mbere kugira ngo ashobore kumenya uwo ari we. Turabahaye kaze. Ndabaramukije cyane Bertrand, ku batari banzi nitwa Ivan Yonkuru, abasanzwe ndumwungere w'ishengero Pillar and Ground of the Truth International mu mfunyafunyo PGTI canke inkingi ishigikira ukuri mu Kirundi. Ni jambo dusanga muri Timotheo wa mbere cete ca mbere Paulo yandikiye Timotheo gice ca gatatu ku murongo wa 15. Ego nka ishengero dukoranira mu Kinanira ca Musaga. Ego murakoze cyane. Ego turashimiye kandi ko namwashoye kandi kuza hano muri televiziyo Heritage kugira ngo tubandanye n'ikigo twatanguye aho nako ndabaza kuvyerekeye ukuza k'umwami Yesu Kristo. Twaravuze kwikurikirana ry'ibihe, turavuga kandi yuko ishengero teza kwitegura. Turabona n'ikindi gihe womengo ukwitegura kuba kwaheze, womengo hariho ibihe womengo yatebwo ukuntu. Mbega kwijambo ry'Imana ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzokira ku isi yose maze ataza umwami wa Yesu Kristo. Kumengo wari ubutumwa bwiza bw'ubwami, mwahumva umengo harimo nakandi kantu umengo nakiterabwoba. Mbega ntumva kumengo harimo ubutumwa bw'iterabwoba n'ubutumwa bwiza, mbega mubivuze ko ivyo bintu? Ego ishambere twari twavuze ku bintu bijanye n'ihindagurika ry'umwanya. Ego kuri ico nibaza ko ataterabwoba ririmo kubera yuko ni nko kuno kubwira nti icirigiye kurangira hari mu gutangura gatasi. Aho sino ndaguteye ubwoba. No ndakubwiye ahubwo ingene ukwiye kuko usanzwe uzi ingene imyanya ikurikirana ugacumenya ingene witegura n'ingene uzokwifata muri ivyo bihe ingene bikurikirana. Iyo tuvuze rero ikurikirana ry'ibihe abantu bakwiye kumenya yuko ataterabwoba na buke riba ririmo. Ikindi naco buguma ari ubutumwa bwiza by'ukuri nubwo baba buvuga ibimenyetso bijanye n'iherezo canke no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Nk'ubu nk'akarorero je ndakunda kubwira abantu nti burya je naho ndi umukozi w'Imana ndi no muri politike. Bagaca batangara bakambaza ati uri muri politike ntihariho n'umugambwe ndimo kuko bamenyereye ko umuntu umukozi w'Imana ataja mu bintu vya politike aja mu gikorwa c'Imana. Baturi mu mugambwe uwuhe nkababwira nti je ndi mu mugambwe bita Millennium Party. Tino mugambwe ubu ntituratangura gutwara kandi twe ntituzotwara igihugu kimwe, tuzotwara isi yose. Hanyuma muri iki gihe gusa turi muri propagande, turiko turagira recruitment y'abanywanyi bashaka kwinjira muri uwo mugambwe. Tukashikiriza n'imigambi itandukanye y'ivyo mugambwe uzorangura mu gihe hazoba hageze ko dutwara. Muri ivyo tukerekana igihe tuzotwara ingene hazoba hari amahoro mu isi, atangurane nimwe ihari, n'ibikoko ntibizoba bikijyana. Birivuga yuko intambwe izorishanya n'inka. Bibiliya yerekana ibintu byinshi. Bibiliya yerekana yuko muri ico gihe honyene umuntu azopfa ku myaka 100 azoba ari umuntu apfuye ari jeune. Abantu bose bazotangara atahubwo yakenyutse ku myaka 100, ariko uyu munsi umuntu kugira nashikane n'imyaka 100 biragoye. Nibindi bitandukanye. Urumva rero mu buzima ru Kristo ntibugizwe gusa n'ibintu two kwitega ku Mana ikora ubu nyene, hariho n'ivyizigiro by'ibintu by'ibihe bizoza. Ntidukwiye guhagara ku bintu by'ubu gusa. Nico rero ni ikintu ciza kandi c'inkuru nziza. Nta terabwoba na buke ririmo. Ego urakoze cyane. Murakoze cyane. Ndumva ko iyo millennium ari ya myaka 1000 inganje ya Kristo Yesu. Ego mugabo zoyibamwe nabo bantu bazoba bamaze kumwakira Yesu umwana w'umusozo bwabo. Bazoba bamwakiriye kandi biteguye. Ego ndavuga nko abo ico gihe cyuko Yesu agaruka gutora ishengero bategezwa kuba baramwakiriye. mugabo akaba n'abantu biteguye ico kintu cyuko agaruka kubatora. Murakoze cyane. Nashaka tuje hano kuri kino kibazo gikurikira
duhatwumva uwitwa antikristo azoza agakora muga tukabona yuko azokora umwami Yesu yamaze gutwara ishengero mbega ivyo mushobora kuduha kumuco gute mbo icambere bo icoye no cishura dusomye mu cete Paulo yandikiye abitesalonika cete ca kabiri ku gice ca kabiri ku murongo wa 6 hafise biya y'igifaransa hakibazo murashobora kwisoma havuga ku murongo wa 6 ngo et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps no kuvuga yuko wowe uvuze yitwa antikristo arafise umwanya wiwe yego muga ngo hariho ikimuzibira kugira ngo azohishurwe canke azogaragare mu mwanya wiwe ishengero rero rirafise ububasha kandi rirafise ubushobozi mugabo subwo kumubuza gukora mu gihe ciwe nubwo kumubuza gukora mu mwanya atari wiwe kuko hariho pression hariho n'ubushobozi bugerageza kugira ngo akore mu mwanya utari wiwe ishengero riringa kugira ngo rice rizibira ivyo vyose ntakore mu mwanya utari wiwe muga hariho umwanya wiwe uzogera ishengero ntiringa kugira ngo rimubuze kuzokora mu mwanya wiwe ikindi naco no kongera ko kuri ivyo nuko uravye usomye Bibiliya ivuga yuko Yesu azoza nko kwigisuma kiza mwijoro barashira kwico kintu mwijoro kiguma kigaruka nko kwigisuma kiza mwijoro rero nubwo tudashaka kumenya ngo umunsi canke isaha turashaka kumenya ibihe Yesu azogarukiramo turashaka no kumenya ingene bizoba bimeze n'ingene bizoba bisa urabona nk'ubu nkaha bavuga ngo mwijoro usomye na cagihe wa mugani wa za nkumi 10 urabona ko umukwa azoza mwijoro yego baguma hagaruka ikintu cyo mwijoro rero iyo kenshi Bibiliya ivuze mwijoro mpere ku murango iyo Bibiliya ivuga ku murango ni gihe mpemu yera canke Imana ibiri kirakorana n'abantu bayo nko par exemple nk'ishengero riko rirakora ni Imana ibiri kirakorera mu bantu bayo ivyo bigereranywa no ku murango iyo rero tuvuze mwijoro ni gihe aba ari umwanya shetani nawe bari karakorana n'abantu biwe kuko hari abantu ba shetani atari mu buryo kuko hari abantu bakorana na shetani mu buryo bwo kutamenya hari abandi baba babizi byo barimwo neza bazi ko arabiwe ni gico gihe rero usanga ariko barakora none rero Yesu nimba azoza mwijoro nk'ubigisuma kiza mwijoro none ishengero rizoba riri hehe muri ico gihe c'ijoro urumva ko azoza kuritora ari kiringa nico no bivuga ko mu ncamake okay murakoze cyane none tuko turaduga kandi kuri no bibazo nk'umuntu bati nivyo apotre Yiva turumva ko bitahura bijanye n'ivyiherezo mugana nashaka kubitahura none nk'umuntu bashaka gutara vyekeye ubuhanuzi bwa Bibiliya kubijanye n'ibihe vy'iherezo cyangwa kuza ku Yesu Kristo nihe ndira nziza yoshaka kumworoheza abitahura mu buryo bworoshe yego cyane inzira nziza umuntu yocamwo mbere atari mu bijanye no gutahura ubuhanuzi bw'ivyiherezo canke ivyo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo gusa mu bijanye n'ubuhanuzi ahanini Bibiliya ivuga butumbereye ku bintu ku bice bitatu igice ca mbere ni igihugu ca Isirayeli igice gikurikira nico bita amahanga les nations no kuvuga ngo ibihugu bindi vyose bitari igihugu ca Isirayeli aha rero ubufaransa burimwo leta zunze ubumwe za Amerika zirimwo uburusiya uburundi ibihugu vyose bitari Isirayeli nivyo bita les nations wo nundi mugwi ikindi gice ca gatatu ni ishengero rya Kristo ni ryarindi Yesu yavuga ngo nzokubaka ishengero ryanje kandi n'amarembo yakuzimu ntazorinyiganyiza ntazorishobora rero ishengero rya Kristo rigizwe nande rigizwe n'abanyisirayeli donc abava muri ico gihugu ca Isirayeli n'abava muri bya bihugu bindi by'amahanga bizeye umwami Yesu bamuhaye ikibanza mu buzima bwabo abo baca bashika ishengero abatamwizeye abatamwakiriye nk'umwami n'umukiza muri bo bitirirwa ivyo bihugu baritwa abanyisirayeli baritwa bayo mahanga mugabo ntibitirirwa ishengero woca rero muri ivyo bice bitatu niho uca usanga bikoroheye okay murakoze cyane ndizera ko ariko dukurikirana bari ko ratara ukuntu bashobora kubitahura mu buryo bworoshe cyane bashaka kumenya ubuhanuzi bwa Bibiliya rero nashaka kubaza kino kibazo ni guki igihugu ca Isirayeli camagishirwa ku ruhande gatandukanye n'ibindi bihugu igituma igihugu ca Isirayeli gikunda gushirwa ku ruhande muri Bibiliya hariho ikintu bita itegeko
sinzi ko noyita ry'umushuzo canke ry'ivyambere vyeze canke ivyambere bivutse ico bita mu gifaransa la loi des prémices ni itegeko rifatanye nuko iyo abantu bashikanira Imana ni rya kera kuva na Isirayeli itaraba bashikanira Imana bategezwe kwishikanira ivyambere no kuvuga ari nk'igitungwa bayishikanira igitungwa ca mbere kandi ciza n'abana kuko ni ikintu cabandanije no mu vyagezwe vya Mose no ku Bisirayeli bo barashikana umwana mukuru w'imfura baramushikana imbere y'Imana ico ni ikintu camye kihari cyane unize na Bibiliya ukaraba igituma Imana yemeye Aberi kemera nishikanwa ryiwe ikanka ivya Kayini burya Kayini suko atari yatanze ivyimburwa vyiza na quantity kwiye yari yabitanze mugabo iyi Mana tuvuga irafise protocole irafise uburyo systeme ikoreramo bisaba ko umuntu ayitahura rero naho barushanijwe imbere y'Imana ivyumwe ikavyemera ivyundi kavyanga ugiye kuraba usanga Aberi ico yatanze mu bitungwa vyiwe icambere icambere cavutse muga Kayini yaratanze ivyiza vyinshi muga atari cambere kubera ko Imana ibifata gutyo ni kubera yuko iyo yihaye ivyambere ni muri sense ya worship ya adoration yo guhicubahira Imana kuvuga ngo niyiza ubwa mbere mu vyiyumviro vyawe niyitangura ni ucuyiha ivyambere kandi vyiza ico rero camye ari ikintu kiriho imbere y'Imana ni kiri muri systeme yo gukora ku Imana ico gituma Yesu no munda ya Maria yavutse ari umuhungu wa mbere kuko baca bategezwa kumushikanira Imana kuko wa mbere baca bamushikanira Imana kubera iki kubera yuko icambere iyo bagihaye Imana yacifata ico cambere kigacika nk'inyegu hanyuma kigaca gicika nk'inzira ituma ya Mana ibandanya ikora no muri vya bintu usigaranye no kuvuga umwana mukuru atanzwe Imana vyayugurira gukora no muri babandi basigaye utanze ivyeze vya mbere Imana ibandanya ikora no muri vya bindi wasigarana bindi gutyo nari mvuze nti rero na Yesu yatezwa kuba wa mbere avutse mu nda ya Maria bakamushikanira Imana usomye mu bikorosayi Bibiliya irerekana yuko Yesu ari we mfura mu kuva mu bapfuye urabona ko Yesu baguma bamugarukana nk'imfura ubandanije usoma ku bantu basanzwe basoma Bibiliya canke bamenye ibintu vya Bibiliya Yesu uyu munsi turimo ntacitwa umwana w'ikinege wa data kuko umwana w'ikinege no kuvuga umwana umwe yego ariko Yesu usomye mu Baroma nk'igice 8 Bibiliya irerekana yuko ari imfura muri bene se benshi uyu munsi si kinege ni imfura muri bene se benshi kubera Yesu yameze nk'umwana mukuru hama bice bicira inzira n'abandi ivyo yakoreye kuri we Imana igacibishikiriza n'abandi bose nico gituma bamwizeye abamwakiriye uyu munsi dufise amasezerano menshi dufise ivyiza vyinshi twakuye muri ivyo kandi ataco twe twakoze vyakozwe na Yesu Kristo nk'umwana mukuru uyu munsi twicaranye na Kristo ahantu ho mw'ijuru niko Bibiliya ivuga uyu munsi Bibiliya twitabaragwanwa na Kristo mukaraba ni igiki twakoze ntana kimwe twakoze twabironse ku buntu kuko hariho umwana mukuru yaduserukiye na Isirayeli rero urabona Imana irikirashaka gukura abanyisirayeli muri Egiputa yarabwiye Mose ngo agenda abwire Farao ngo Isirayeli n'umwana wanje w'imfura n'umuhungu wanje w'imfura kandi Imana yakunda kuvuga ngo ni mwebwe twamenyanye mu yandi mahanga donc Isirayeli iri considéré nk'imfura mu yandi mahanga ndavuga imbere y'Imana kandi nico gituma tubona ivyagezwe vyose wasanga biri muri hariya abavugishwa ba mbere wasanga bari hariya umwami Yesu niho yavukiye intumwa za mbere niho zavukiye ubu butumwa tuvuga niyo bwatanguriye niyo buza buturuka sukuva ko Imana yaba yibagiye yandi mahanga mbwa ni systeme yo gukora ku Imana ihera ku mfura imfura igaca yugururira n'abandi bose bakurikira ni muri ubwo buryo rero Israeli ikunda gushigwa ubwa mbere ku ruhande dufatiye kuri Israeli nyene nibihe bimenyetso bya bihari byerekana ko Yesu Kristo ari hafi kuza gutora ishengero dufatiye kuri Israeli ikimenyetso ni Israeli nyene iki gihugu ca Israeli uyu munsi tubona aho kiri ni ikimenyetso bwacu kubera iki kuko Yesu umwami wacu Yesu urazi ko igihe yatangura muri Matayo 24 yarigeze
kugira ngo avuge ivyo bijanye n'ibimenyetso vy'iherezo canke vyo kugaruka kwiwe yatanguriye byari bivuye ku ngoro ingoro yari yubatswe i Yerusalemu baramubwira ati raba iyi ngoro ingena ni nziza raba ingene isa aca arababwira ngo ivyo mubona ntawe rizosigara rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi hanyuma baratangara bacatangura kumubaza rero n'ivyo bindi bifatanye n'ivyiherezo ariko ubwo bwari ubuhanuzi Yesu avuze kuri iyo ngoro ariko imbere yaho burya Yesu yarigeze no gutanga ubundi buhanuzi ku gisagara ca Yerusalemu Bibiri ivuga ngo ashitse hafi yaco arakiririra acavuga ngo Yerusalemu Yerusalemu uyu munsi yumenye ivy'amahoro ariko none bishijwe amaso yawe igihe kizoza aho abansi baba bazogukikuza bakakurundira ibirundo bazokwicana n'abana bawe kuko utamenye igihe wagendewemo urumva za mpinduka zibihe yuko no ngaho zigaruka kubera hari igihe Isirayeli yagendewemo bambe Yerusalemu yagendewemo ntibimenye urumva hari hingaruka mu bihe bizoza nico gituma bikenewe cyane kumenya ibihe umuntu abagezemmo akamenya ico Imana iri kirakora birakenewe cyane ubwo bwari ubuhanuzi Yesu yatanze kuri Yerusalemu yego ashaka ngo kandi ngo ntabuye rizosigara rigeretse kuri yindi rero ivyo ugiye kuraba mbona no kwishimikiza gatoyi icanditswe reka dusome muri Matayo 24 haha ni nyene twakoresheje ku murongo w'15 havuga ngo c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint que celui qui lit fasse attention donc ni mwabona cakizira c'ubuyobe yagaza ahantu hera kimwe Daniel wavugishwa n'Imana Daniel yavuga usoma ni yubare donc ibi Daniel yarabivuze bijanye aha hantu hera bavuga ni he hari muri ugo rusengero uyu bavuze yategezwa kubayo ninde ni wa wundi wambaza yitwa Antikristo igihe cyose haba hariho urusengero caba ari kimenyetso cerekana ko n'uyu Antikristo umwanya wari wose ashobora kwinjirayo kurumva ibi vyavuze Daniel urabona ko Yesu yabisubiyemo Daniel yabayeho imbere ya Yesu Yesu arabisubiyemo usomye mu Bitesalonika ba kabiri gice ca kabiri nyene Paulo arabisubiramwe yuko azokwinjira mu rusengero yiyerekana ngo ni Imana urumva rero igihe cyose nico gituma tubona nko par exemple ukabona nka ba Petero barabishimikako cyane ibintu vyiherezo ba Paulo barabishimikako usomye nko mucete Paulo yandikiye Timoteyo ca kabiri igice ca 4 ku murongo w'indwi Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza narangije urugendo nazigamye kwizera ibisigaye mbikiwe igitsibo ico umwami wacu agororoka azompa kuri wa munsi ngo ariko si jeje nyene ngo nabiteze ukuzoseruka kwiwe bose tous ceux qui auront aimé son avènement byumvikana ko bikwiye ko tukunda tunezerererwa ukuzogaruka ku mwami wacu Yesu urabona byari muri bo rero ivyo Yesu yavuga gusambuka kwa Yerusalemu gusambuka kw'iyo ngoro ico gihe cabo ntiyari yasambutse kandi hari ibintu bimwe kumbure abantu bashobora kumenya kuko bishitse ico rero barabona kumbure urusengero bagacabona ati urusengero wa muntu azokwinjirayo ni kimenyetso umwana ntituza hazokwinjirira umwanya wari wose urashobora kuza ubona yinjiye kandi tubibonye ivyo Yesu ntazobatebaganya azobaje yego urumva rero kandi ugiye kubiraba ubwo rusengero rwasambuwe mu mwaka wa 70 mugabo abazi by'amateka berekana ko Paul yapfuye mu myaka ya 67 entre Yesu yaduze mu ijuru mu mwaka wa 33 ivyo yavuze bice bishika mu mwaka wa 70 kuri Yerusalemu igihe bayifata ifashwe n'abaroma ubwo rusengero rugasambuka muga Paulo bavuga ko yapfuye mu mwaka wa 67 rutarasambuka gufa kwa Petero bakugeranya hagati y'umwaka wa 64 na 68 urumva wa mwaka wa 70 wari bwashike rero bakibona urwo rusengero baguma babona ko Yesu aje byari muri bo rero mugabo mu nyuma mu mwaka wa 70 harabayeho imigumuko kuko igihugu ca Isirayeli cari munsi y'ubutware bw'abaroma baroma yari empire Isirayeli yari nka koloni na Pilato hajya yari umuroma rero haba imigumuko yo kwiganzura
ku bijanye n'abaroma habaye imigumuko haca haza umuroma yitwa Titus Flavius azana ingabo nyinshi bakikuza Yerusalemu kumwe Yesu yabivuga bica abantu benshi cyane hama benshi barasanzara bava muri kijya gihugu cabo hanyuma muri ico gihe ibaze kuva mu mwaka wa 70 niho vyabaye ivyo ubu Isirayeli isubiye muri kijya gihugu ijya tubona yasubiye kwitwa Isirayeli mu gihumbi kimwe n'amajana 948 nejo bundi ni vuba cyane itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948 niho badugije ibendera bati Isirayeli yasubiye kubaho ni nk'imyaka 14 imbere yuko turonka kwikukira muri iki gihugu cacu c'u Burundi urumva ni vuba cyane niho bagisubira mu gihugu cabo hama basubiyeyo barafata ahantu hose kuko byaciye mu buryo bwo kugwana bafasha ahantu hose na Yerusalemu barayifata kuko Yerusalemu niyo yatezwa kubamwo kwa rusengero mugabo rero Yerusalemu iciguma ari hagati ya Isirayeli na Palestina kuko kuva mu mwaka wa 1950 Isirayeli yaciye ivuga ngo kapitale yacu umugwa mukuru wacu ni Yerusalemu mugana Palestina nayo ikavuga ati umugwa mukuru wacu ni Yerusalemu nyene Yerusalemu yo mu buseruko rero haca haguma habaho impari amahanga nations nini n'ibindi ibihugu ntivyashoka vyemera iyo ngingo ya Isirayeli yuko Yerusalemu icitse umugwa mukuru waho donc ico ni ikintu gitera impari kirimwo gituma Yerusalemu ari ahantu hari sensible cyane ikindi kintu gituma Yerusalemu hari sensible ni kubera yuko uyu munsi ikibanza cahora cubatswemwo rwa rusengero kuko uyu munsi nta ruhari cubatswe aho kuri iyo monyene hubatswe mosque ya gatatu nyeranda ku bayisilamu yitwa mosque d'Al-Aqsa canke mosque d'Omar yubatswe ngaho nyene donc kuri ico gisagara hariho idini ry'abayuda ryitwa judaisme kuri bo ni gisagara ceranda no kuri Islam ni gisagara ceranda kuko iyo mosque ni ya gatatu nyeranda havuye la Mecque na Medine kuba Kristo ni gisagara ceranda urumva hariho abantu bahahanze amaso ni benshi cyane rero gushika uyu munsi ubwo rusengero ntirurubakwa ariko wibuka urusengero rwubatswe wa wundi atezwa kugwinjiramwo ari hafi kandi ari hafi bisigura ko Yesu umwanya wari wose aza gutora ishengero rero nubwo bataragubaka uyu munsi hari ama association menshi muri kijya gihugu ca Israel ariko yegeranya ibikoresho vyose mbere azana yaranahejeje vyahora bikoreshwa muri rwa rusengero hariho imwe izi imbere y'izindi yitwa Institut du Temple yegeranije ibikoresho vyose ibifise urumva rero baramaze no kwitegura hasigaye gusa yuko habaho ingingo umwanya wari wose bashobora kuca bubaka urabiye nk'ubu Bertrand ukaraba nka ibiheruka kuba kuri President Donald Trump wa Etats-Unis mu mpera z'umwaka wa 2017 yarafashe ingingo itahura ifatwa n'abandi bantu n'abamwitangiye imbere wewe mu bindi bihugu byose acaremeza yuko Yerusalemu icitse kapitale ya Israel no kuvuga yuko akuyemwo Palestina aravyemeza urumva ivyo bibaha uburenganzira bwo kumva ko boshobora gukoresha ico cyose umwanya wari wose umba hashobora kuba decision kubaka kandi ico ni kimenyetso gikomeye cuko wa wundi atezwa kwinjira ari hafi nta nubizi yuko ushobora gusanga n'ingingo yo kubaka ivuye no kuri uwo nyene kugira bazamwemerere kwinjira turacabirindiriye hanyuma rero urabona ivyo byose vyerekana ko donc igihe Donald Trump yavyemeza ambassade ya Etats-Unis yari mu kindi gisagara citwa Tel Aviv yari nka capitale économique ya Israel hanyuma baca avuga ati mbere twebwe twira dukure ambassade yiwacu tuyizane Yerusalemu ivyo vyaciye biba le 14 mai 2018 aba naho uja kungurukana bumenyi urabibona ivyo byose ni ibintu vyerekana ko ibihe biguma vyihuta ndasubiye kubibutsa mu kurangiza kwishura iki kibazo urusengero rubonetse wa wundi ari hafi azobinjira kandi
bisigura yuko Yesu abari hafi gutora ishengero. Ivyo ni ibimenyetso bikuru umuntu yoshobora kurabira akabona ibihe bigetse. Ego murakoze cyane. Ndumva ko ivyo umuntu yovuga biracahari kugira ngo gufasha ishengero rya Kristo n'abandi bantu bashobora kubitahura. None mu kurangiza kino kiganiro cacu nirihe jambo rya nyuma ufise mushikita kazi kurikirana? Ijambo rya nyuma numva no bashikiriza numva no ubwira umuntu atarakira umwami Yesu kwakira umwami Yesu. Ego hariho umutunzi umwe yigeze kubaza ikibazo Yesu, yari umuntu w'umutunzi. Acarabaza ngo mwigisha mwiza nokora iki ngo nze ndagubugingo budashira. Ico ni kibazo umuntu ategezwa kubandanya ubuzima yaratoreye inyisho. Nimba uja ku kazi, nimba ugira mariage, nimba ugira ico cose, utegezwa hari ikibazo utegezwa kuba warishuye mu buzima, waragitoreye inyisho. Nokora iki ngo ndonke ubugingo budashira. Rero hari inkuru nziza nuko ubugingo budashira ari ingabirano y'Imana. Bubonerwa muri Kristo Yesu. Wizeye Yesu kamwakira ukamuha ikibanza aguharira ibyaha byawe hanyuma akaguha iyo ngabirano y'ubugingo budashira. Uyu munsi ndiko ndavuga hariho abantu bagenda babufisa iyo ngabirano barayironse mu kwakira Yesu Kristo. Ego bishe mu kwakira Yesu Kristo. Hariho nabandi batarayakira kandi usomye muri Matayo 24 umwe azotwagwa uwundi arekwe. Babiri bazoba baryamye usomye nko muri Luka bari ku gitanda kimwe umwe atwagwe uwundi arekwe. Bigenda gute ngo abantu babiri bari kumwe umwe atwagwa uwundi arekwe? Umwe hari ica azoba afise uwundi hari ica atazoba afise. Hariho ni ku muco wa mbere w'abantu batarakira Yesu. Kubakiriye Yesu nabo nobaha iri jambo ryanditse mu Bitesalonika ba mbere igice ca 23 aho Paulo avuga ngo Imana nyene amahoro abariyo ibeza. Imana abari ibeza sitwe twiyeza kuri ico yari karavuga. Ntiyari kavuga ko ari twe twiyeza ariko avuga ko Imana nyene amahoro ariyo ibeza. Impemu zanyu ubugingo bwanyu n'imibiri yanyu bize bisangwe bitagira umugayo kuri wa munsi umwami Yesu azozirako. Alors ico notera intege ku bantu bamaze kwakira Kristo muri bo ni bige guha umwanya Imana kugira ngo ikore igikorwa igomba gukora muri bo. Si twe twobikora reka ikore muri twebwe. Ahandi naho Yesu yasenze avuga muri Yohana 17:17 ngo data ubeze mukuri ni Imana itweze ngo ijambo ryawe niryo kuri. Rero ico notera intege ku muntu yakijijwe nahe akanya Imana ikore idushikane kuri rujya rugezo. Hari ivyo umuntu atokwishoborera mu bw'Imana ayihaye akanya igakora ibyo bimushikanako. Ico mpereje ko nuko shetani strategie afise ni nuko abantu baba okipe cyane gushikana aho usanga umwanya wo guha Imana ngo ikore mu buzima bwabo bawutakaje bose. Ego iryo jambo norangiriza ko murakoze cyane. Muje kuba yuko ikintu mvo ubwira batarakira umwami Yesu Kristo nuko mwakira. Mbega kano kajyo karashobora kuba kajyo keza kandi ko kiganiro atarakira Yesu Kristo ushobora kubarongora mu isengesho kugira ngo bashobore kwakira Yesu Kristo umwana mu buzima bwabo. Ego cyane hama gutyo onye n'abasengera urangiza. Ego navuze yuko umuntu wese yotegezwa kubandanya ubuzima yaratoreye inyishu iki kibazo hama ndavuga yuko ubwo bugingo budashira buri disponible. Aka kanya turashobora gufata akanya nkabarongora muri iryo sengesho kandi bakizera yuko Imana ishibikora mu buzima bwabo. Umuntu wese anyumviriza arashobora gusubiramwo aya majambo jewe ndavuga nawe asubiremo kandi ayabivuge bivuye mu mutima no kwizera kandi abibwira Imana. Urashobora gusubiramo ukavuga uti data wa twese uri mu ijuru ndagukengurukiye cyane kuko watanze Yesu Kristo kugira ngo amfire ku musaraba apfira ivyaha vyanje. Ndizera yuko wamuzuye umukuye mu bapfuye. Uyu munsi nuguruye umutima wanje ndamwakiriye ngo ambere umwami n'umukiza ubuzima bwanje. Ndakiriye ubugingo budashira ncitse umwana w'Imana. Urakoze data kubyumvise kandi ubikoze mu buzima bwanje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Apotre murakoze cyane ku majambo haje kudushikiriza hano kandi ndizera ko abayubise bose bashoboye kugatahura. Kandi turabashimiye cyane kubona muri kano kanya hari abantu baje kuvuga bwa kabiri baje kwa Yesu Kristo. Ikintu mba norangiza mbwira abantu baje kuvuga bwa kabiri iyo umwana avutse mu muryango abakeneye hareregwa n'abamurera cyane. Rero baramashengera begereye bavuga n'abapastori babiri bati biciye muri televiziyo y'itaje narakira umwami Yesu Kristo kugira ngo bakurire n'abamwe ivyama. Ego cyane ndabashimiye cyane namwe kubona mwantumiye. Ego
murakoze cyane ndizera ko n'ikindi gihe twatumiye muzo twitaba kandi tuzobitaba gose murakoze ndashimiye cyane wowe wese kaba televiziyo Hitaje kino kiganiro c'ishengero ndizera ko mwatahuye byinshi cyane kubijanye n'ibihe by'iherezo rero aho muri hose mwanaye mugira ibihe byiza mwarahezegewe cyane